igihe ivyagezwe bitangwa muri Exode kuva 32 turabona yuko igihe ivyagezwe biza vyarisha abantu bagera ku 3,000 ubwo turabona umunsi mwe mu Imana atangwa ubuntu bw'Imana bugaseruka bwakijije abantu 3,000 ngo Petero ngo ahagurutse aranzi karavuga arigisha abantu 3,000 baragira ikibarakizwa bisigura ko amategeko igihe amanuka abantu barapfuye igihe ubuntu bw'Imana bumanuka abantu barakize la loi tue la grâce sauve kuko amategeko aza agucira urubanza wowe munyavyaha kandi udashobora kwikiza amategeko ntiyaje gukiza abantu amategeko yaje gucira urubanza abantu hama ubuntu bw'Imana bwaserutse kugira ngo bukize rero abantu badashobora kwikiza rero iyo turavuga ivyageze turavuga abantu ngo bakomereze mu vyaha ahubwo turavuga umuti Imana yatanze ku banyavyaha kugira ngo bawunywe hama ikibazo cabo gikemuke rero uyu munsi turacashira ingufu cane ku bintu vyari mu vyagezwe twasomye ngo ntihagire umuntu agucira urubanza uyu munsi kuvyerekeye ngo kurya ngo kunywa ucanke ngo ivy'imisi mikuru bazi ko imisi mikuru ari myinshi abantu bayishira ku mutima cane ntibikenewe no munsi ko dushira imitima cane ku misi mikuru kubera ko aha baratubwiye yuko byari gitutu mugabo insiguro canke l'essence iyo misi mikuru yagiye kuba realize muri Kristo Yesu ko mwapfanye na Kristo kuvyambere vy'imwemu kandi vy'isi ni kuki nkaho mu kiganzwa nayo mucumvira amategeko yayo avuga ngo ntufatiki ntiwumvirize kuri kijya ntukore kuri kiriya twebwe ayo mategeko ntakituraba kuko twapfanye na Kristo amategeko nkayo ngo ni inyigisho z'abantu zijanye n'ibintu bigenda birahera uko tuba turiko turabikoresha ngo amategeko mu vy'ukuri aboneka nkaho womenga ari mu ubwenge kuko asaba abantu gusenga uko bibwirije no kwiyanka ngo hamwe no kubabaza umubiri mwumvise abantu barakunda ayo mategeko kubera ko ngo nka discipline mugabo mwumviriza ikibazo ngo ariko nta bushobozi na butoya afise bwo kunesha ibyifuzo by'umubiri ngiyi ngorana abantu bafise baraziririza isabato ntibateka uwo munsi ntibakora udukorwa na duke ariko icaha kikakomeza kubaganza isabato rero kuri twebwe yari Kristo yaraserutse abantu bose bagikora ibikorwa kugira ngo bemegwe n'Imana abo bararuha imitima yabo iraruha iyo umuntu akoze ibikorwa by'umubiri aruhisha umubiri ariko iyo umuntu akora ibikorwa kugira ngo yemegwe imbere y'Imana umutima uraruha kubera ko ikintu gituma twemerwa bakidusomeye no kwizera umwami Yesu Kristo ico yakoze nico gituma twemerwa imbere y'Imana Imana ntikwemera kuko ku munsi wa mbere wiyinga atana kimwe wakoze oya akora akaruhuko kiwawe k'umubiri gasanzwe Imana ikwemera kuko wizeye igikorwa Kristo yakoze ku musaraba ku bwawe hama rero ko waruhutse uwo munsi mbega ubushobozi bwo kunesha icaha waburonka